kwijambo rivuga ngo musenge ubudasiba. Nta munsi wo gusenga uhari, nta n'umunsi wo kudasenga uhari. We have to pray atari uko twagiye muri eglise gusa. Dutegerezwa gusenga atari uko twagiye muri curte. Dutegerezwa gusenga atari uko umurongozi runaka yashizeho amaprogramme yo gusenga. Utegerezwa gusenga atari uko ikuzimu bateguye inama gusa zo kukugirira nabi ngo uzibone hama ngo ufate umwanya wo gusenga. Nagira ndakubwire yuko iyo waruzi inama n'ugwanko satana kwanga abarozi ukuntu bategura kukugirira nabi, ikuzimu ukuntu badagukunda, ukuntu abarozi bakera n'imizimu y'abapfuye ihiga ubuzima bwawe kugira ngo ishobore kubabaza umutima wawe. You should pray. Iyo waruzi yuko satana kurondera ngo agukoreshe ibyaha bitandukanye, wategerezwa gusenga cyane kugira ngo uronke gukomera no gutsinda umwasi satani. Shalom, shalom. Amahoro y'Imana abane nawe. N'umunezero udasanzwe. Ndanezerewe cyane kuba ushoboye kudukurikirana kuri no YouTube channel ubuntu bw'Imana. N'ubuntu Imana ikugiriye kugira ngo ushobore gukurikirana buno butumwa bwiza, kandi ndazi yuko Imana iza kukugirira neza. Kino ni kiganiro ubushobozi bw'ijambo cyangwa se power of the world, musanzwe mushikirizwa na jewe Nitezuwera. Juste ni minsi yacita ari mikeya tudashobora gusangira ubutumwa bwiza muri inzira y'ama video nko muri buno buryo, ariko Imana yatugiriye ubuntu uyu munsi. Ndashimye cyane abantu badahengeshanya gutwereka support n'ubufasha bwabo. Yesu Kristo aguhereza umugisha cyane. Tumaze igihe turiko turasangira ijambo ry'Imana kandi ryafashije benshi mu buryo bw'amaudio ku butumwa dutanga bwiza misi yose kuri WhatsApp kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa gatandatu. Amasengesho n'intahe iratangwa. Nimba wifuza na kuzokwamura rungo butumwa bwiza misi yose urashobora kuraba kuri nimero ubona hano yanditse kuri ekra, hanyuma twandikire turakurungikira. Sonda like, share na comments. Ushobore kurungikira abandi. Sonda nimba ari kuri YouTube sonde subscribe cyangwa kuri Facebook sonde follow. Mwami Yesu aguhereze umugisha cyane. Yesu Kristo akugirire neza, akugenderere mu bawe, akugenderere mu byawe. Ubuntu bw'Imana bwivange ubuzima bwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Wandike nti amen, 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 amen. God bless you. Yesu akugirire neza. Ni ijambo rero tumaze iminsi turiko turaganira ko ijambo urashobora kuba umaze kumva kenshi ubushobozi bw'amasengesho, ariko uyu munsi ndagoma nongere kubivuga ko irindi rimwe mare umwanya ndabivuga ko hari ibyo twavuze muri bijya by'amaudio, ariko ndifuza kongera kubikuza kandi nongere kubivuga ko kandi no mu buryo bw'amavideo. Nawe utashobora kudukurikirana mu nzira y'ama message yo kuri WhatsApp, amaudio dutanga misi yose, ushobore gukurikirana nawe aho uri hose. Mwami Yesu akugirire neza. Iyi ni opportunity yawe kugira ngo ushobore gutahura kandi ushobore kugendererwa n'Imana muri inzira y'ijambo ry'Imana. Twaraganiriye ku masengesho. Ijambo ry'Imana tugomba guhagarara ko ni ijambo riri mu Bitesalonike gice cyaho, Tesalonike ba mbere gice cyaho 5. Turasoma imirongo 2. Ni mirongo isa nka hari migufiya ariko irimo ubushobozi kandi irimo revelation ikomeye cyane gose. Kuri 16 turavuga ngo munezerwe imisi yose. Mwami Yesu ahabwa icubahiro. Hanyuma kuri 17 naho haravuga ngo musenge ubudasiba. 16 munezerwe imisi yose. 17 musenge ubudasiba. Play without ceasing. Musenge ubudasiba. Umwami Yesu nahabwa icubahiro. Ndakunda kuvuga cyane ku munezero, ndakunda kugaruka ko cyane. There is a lot of people who are living without peace in their hearts. Hari abantu benshi babaye badafite amahoro mu mutima. Birababaza kandi biratuntuza cyane umutima. Rero Imana ikuremera umunezero mu izina rya Yesu. Ndagusengeye ngo Imana ikuremera umunezero mu bihe bitandukanye urimo. Imana ikuremera umunezero igihugu cyose urimo. Imana ikuremera umunezero n'abantu bo kuvuga nabi, n'abantu bo gukomeretsa, naho ibintu bitandukanye. Imana ishyire opportunity zo kunezererwa mu izina rya Yesu. Nimba ari amafaranga ukeneye kugira ngo unezererwe, Imana ishyire opportunity zo kuronka amafaranga unezererwe mu mutima wa mu izina rya Yesu. Nimba ari amahoro mu mutima ukeneye, amafaranga yafise ariko ukeneye amahoro mu mutima, may God give you joy and peace of the heart in the name of Jesus. Imana iguhereza amahoro n'umunezero n'umutuzo mu mutima kugira ngo ushobore kuronka umunezero mu mutima mu izina rya Yesu Kristo. Kubera ko kubura umunezero akenshi birajana umuntu kure y'Imana, bituma mengo umuntu Imana yamwibagiye cyangwa se nimukunda cyangwa se nimwitwararitse. So ijambo rivuga ngo musenge ubudasiba. Nta munsi wo gusenga uhari, nta n'umunsi wo kudasenga uhari. We have to pray atari uko twagiye muri eglise gusa. Dutegerezwa gusenga atari uko twagiye muri curte. Dutegerezwa gusenga atari uko umurongozi runaka yashizeho amaprogramme yo gusenga. Utegerezwa gusenga atari uko ikuzimu bateguye inama gusa zo kukugirira nabi ngo uzibone hama ngo ufate umwanya wo gusenga. Nagira ndakubwire yuko
iyo waruzi inama n'ugwanko satana kwanga abarozi ukuntu bategura kukugirira nabi, ikuzimu ukuntu badagukunda, ukuntu abarozi bakera n'imizimu y'abapfuye ihiga ubuzima bwawe kugira ngo ishobore kubabaza umutima wawe. You should pray. iyo waruzi yuko satana kurondera ngo agukoreshe ibyaha bitandukanye, wategerezwa gusenga cyane kugira ngo uronke gukomera no gutsinda umwasi satani. Ntabwo ari kuba umuntu asenga iminota 2, iminota 4, iminota 10, iminota 15. Oya, you should pray kuko satani ategura inama amasaha n'iminsi n'ibihe bikomeye cyane. Senga ubudasiba, usenge, pray without ceasing. Niryo banga rya mbere ryo gukomera amasengesho no kuduga ku yindi ngazi. Ejo tuzovuga ku kindi kintu, tuzogaruka tuganiraho. Reka ndagusengera Imana ikwambika inkomezi kandi Imana ikwambika ubushobozi. Imana ndamusengeye uyu mwene data, muhereze inyota yo gusenga, gukomera, guhagarara, umwugurura amaso abone ibimuhiga n'ibimurondera, hanyuma umuteremo inyota yo gusenga n'inyota y'agakiza n'inyota yo kugororoka kugira ngo arushize gutsinda umwanzi satani n'ibikorwa byiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.